Amateka y'umubano w'u Rwanda n'u Burundi. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi ufite amateka maremare ashingiye ku busangirire bw'umuco, ururimi n'imbibe z'abaturage, ariko ukagenda uhindagurika mu bihe bitandukanye kubera impamvu za politiki n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Umuco n'amateka. Ubusangirire Abanyarwanda n'Abarundi bafitanye isano ya hafi mu muco n'ururimi. Ikinyarwanda n'Ikirundi bifitanye isano ya hafi cyane n'imiryango yambuka imbibi ku ruhande rw'amajyepfo y'u Rwanda n'amajyaruguru y'u Burundi. Ibihugu byombi ni abanyamuryango ba EAC, East African Community, na CPGL, Communauté Économique des Pays de la Grand Lac. Imyaka ya 2015 kugeza 2021, iki gihe cyari igihe cy'ubushyamirane nyuma y'imvururu za politiki zakurikiye amatora yo muri Gashyantare 2015 mu Burundi. Umubano w'ibihugu byombi wagiye mu kaga. U Burundi bwafunze imipaka n'u Rwanda mu buryo bw'ingano n'ubuhahirane bw'abaturage. Ibihugu byombi byagiye bishinjanya gushyigikira imitwe iyirwanya. U Burundi bushinja u Rwanda gucumbikira abashatse guhirika ubutegetsi muri 2015, n'u Rwanda rushinja u Burundi gukorana n'umutwe wa FDLR. Muri 2021-2023 izahurwa ry'umubano nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi mu Burundi. Muri 2020 habayeho intambwe zo kuzahura umubano. Mu mwaka wa 2022 imipaka irimo Akanyaru na Ruhwa yarashize irafungurwa, irugarurwa nk'uko abashingantahe bakunze kubivuga. Abaturage n'ibicuruzwa bitangira guhahirana. Abayobozi b'intara n'abashinzwe umutekano ku mpande zombi bahuye kenshi kugira ngo bakemure ibibazo by'umutekano. Umubano mu bihe bya hafi. Mu mpera z'umwaka wa 2023 no mu mpera za 2024 habaye kongera kuzamba k'umubano. Muri 2024 leta y'u Burundi yongeye gufunga imipaka cyangwa kugara imbibe yayo n'u Rwanda ku mugaragaro, ibushinja gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Guverinoma y'u Rwanda yahakanye ibyo birego, ivuga ko ari ibibazo by'imbere mu Burundi bidafite aho bihuriye n'u Rwanda, kandi ko kugara umupaka ari icyemezo kirengagiza ubwisanzure bwa EAC, East African Community.